Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hama nanje ndanezerewe kuba nsubiye guhagarara imbere zanyu kugira dusangire amajambo Imana yasize ku mutima wanje, kandi ndizera ko tuza guhezagiranwa hamwe twese. Ndizera ko uko waje atari kuza gutaha. Amen. Ndizera ko hariho icyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Ndizera ko hariza kuboneka impinduka mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndi mu kibanza nahoze niyumvira ati mbega warongoye programa byagenze gute? Kumenga twateguriye hamwe. Rero nibuka ko mpemu yera adukoresha ari umwe. Amen. Kuko abari wazi ibikwiriye, abari wazi ibibereye. Tugiye kuyaga ku majambo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo dufise Imana iduhindurira ibihe. Amen. Dufise Imana iduhindurira ibihe. Tugiye kusozera umwaka. Ubu turi mu mpera z'umwaka, tuko twarangiza umwaka wa 2024. Ushobora kuba hari ibyo wari witeze ariko utabishitseko. Ushobora kuba hari ibyo wari warateguye gukora ariko utabikoze. Ushobora kuba hari aho wari waripfuje kugera ariko utahageze. Ushobora kuba hari aho wari wipfuje kuburi uno munsi ariko kabukiri ngaha. Ariko numva no kubwira ngo dufise Imana iduhindurira ibihe. Warongoye yatubwiye ngo ntiduti ivyizigiro, ngo uko kubiri kose turafise Imana. Amen. Ngo turafise Imana yanesheje, ngo kandi twaho turushirizaho kunesha kuko yariyo yatanguye kunesha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Numvise ndyohewe cyane kuko nanje ariyo majambo nje tuvugane namwe. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Rero nubwo twebwe duhinduka, Imana yacu yo ntihinduka. Nubwo ivyo byose wari uyiteze ko itabikoze, yo yiguma ari umwizigirwa. Wewe urashobora kuba wibaza ko yahindutse ariko ntiyigeze ihinduka, ariko yagumye ari yayindi. Kumwe wayakira cagi na nuno munsi ntirahinduka. Hamwe yagukura cagi na nuno munsi ntirahindukira cari yayindi. Nibihe gusa bishobora gutuma wibaza ivyo, ariko Imana yo ntiyahindutse. Ibihe birahinduka ariko Imana ntihinduka, iguma ari yayindi. Abantu twohinduka ariko Imana yo ntihinduka, iguma ari yayindi. Iki gitondo rero nashaka ndakubwira ko dufise Imana iduhindurira ibihe, kandi ibihe irashobora kubihindura. Haleluya. Ibihe irashobora kubihindura kuko niyo nyene ibihe, kuko nibihe niyo yabisizeho. Amen. Rero irashobora guhindura ibihe mu rugo rwawe, irashobora guhindura ibihe mu ishengero, irashobora guhindura ibihe mu gihugu, irashobora guhindura ibihe ku kazi, aho hose uyiteze irashobora guhindura ibihe. Ibihe bigahinduka. Amen. Haleluya. Dusome igitabo ca Mariko. Turasoma igice ca 10. Turahera ku murongo wa 46 turageza ku murongo wa 50. Murongo wa 52. Nuko bashika i Yeriko. Ubu yari Yesu ari kumwe n'abigisha biwe, bariko baragendagenda bashitse i Yeriko. Ngo akivana i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, mwene Timayo yitwa Baritimayo, umusezi w'impumyi, yari yicaye iruhande y'inzira. Umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutakamba
ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushirizaho cyane gutakamba ati mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Tube turagarukiya. Uyu mugabo yari umugabo yavutse ari impumyi. Mu mateka yiwe yari impumyi, yabaye hari impumyi, avuka ari impumyi. Ukubaho kwiwe kose nibyo byari bimugize. Ntaco yabona, ntiyakora nkuko twebwe dukora. Nibaza ko naho yaja ku nzira bamufata ukuboko bakamujana. Yari afise ikibanza yama yicayemo, kandi ico kibanza yarimwo abantu bose bari bakizi, kuko bose niho bamusanga. Niho yama yicaye, yama ariko arasegerereza. Yari umuntu ataca ashoboye, yaratunzwe n'abantu. Haleluya. Igitondo kimwe yumva urwamo rw'abantu benshi. Ugiye gusoma mu gitabo ca Luka yaravyanditse neza, bavuga ngo yumva abantu bavuga, ngo arabaza ngo ivyo ni biki. Baramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti arenganye. Birashoboka ko uyu mugabo yari afise amakuru ya Yesu. Yari afise amakuru ya Yesu kandi yarayamaranye igihe kinini. Ikinyereka ko yari afise amakuru ya Yesu nuko yamuhaye irindi zina, atakamba avuga ngo Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Uyu mugabo ntiyasoma, ntiyarazi gusoma kuko ntiyabona. Ibi cyari cyanditswe ko Kristo azova mu muryango wa Dawidi, ariko Bartimayo we ivyagezwe ntiyashobora kubisoma, bisigure ngo yari yaramwumvise. Aya majambo yari yaramuguye mu matwi. Yari yaramenye ko uyu Kristo azobaho, kandi uyu Kristo ko azovuka mu muryango wa Dawidi. Uyu mugabo yari asanzwe afise amakuru ko uyu Kristo ari wazobabera umucunguzi. Yari asanzwe afise amakuru ko uyu Kristo ari we azobakiza abansi babo. Yari asanzwe afise amakuru ko uyu mugabo ari wakiza. Amen. Haleluya. Uyu mugabo amaze kumva ko ari Yesu, aratakamba, aravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Haleluya. Turabandanya ku murongo. Yesu arahagarara, arababarira ati nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati humura, va hasi araguhamagaye. Ku murongo wa 47 twabonye bamuzibiranya, bamubwira ati nuhore, nuceceke. Icyantangaje ndiko ndasoma aya majambo, nibaza ko abajana na Yesu bari benshi, kandi n'urwamo rwari rwishi. Kuko ijambo uri biravye muri Luka niho bavuga ngo yumvise urwamo. Mugabo wewe hageze ko atakamba, ijwi ryiwe babona kumenga ryasumbije urwamo abandi bose. Batangura kumucecekesha bamubwira ngo nunume. Haleluya. Ariko ndashima Yesu, abamumva, abamutakamba, abamusaba ijoro n'umutaga. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nuko ngo amatwi y'Uhoraho ngo yamabangiriye yumva abasavyi bayo. Amen. Mugwamo gwishi, mu nduru nyinshi, Yesu yumva ijwi rya Bartimayo. Haleluya. Yumva ijwi rya Bartimayo, aramuhamagara, aramubwira ngo nimumumpamagarire.
ushobora kuba uri mu rwamo rwinshi, ushobora kuba warakomye induru igihe cishi, kandi icyo gihe cyose wakomye induru urashobora kuba utumviswe. Urashobora kuba utumviswe kuva mu kwa mbere kugera uwo munsi itarike, urashobora kuba utumviswe. Ariko uwo munsi ndasubiriye kukubwira ngo subira ukome induru, uyikomera umwami w'abami, uhamagara umwami w'abami, arashobora kukumva. Haleluya! Bibiliya iratubwira ngo nuko babwira Baritimayo ngo ceceka. Bamaze kumubwira ngo ceceka, Baritimayo Bibiliya itubwira ngo ahubwo ngo acarushirizaho gukoma induru. Haleluya! Ngo acarushirizaho gukoma induru. Hari ibyagucecekesheje, hari ibyakubwiye ngo nunume, amateka arakwicaritse agushira ahantu, amateka kwaka ijambo, akwereka ko udakwiye kuvuga, akwaka ikibanza warimwo, akwereka ko atacumaze. Ariko umunsi ndakubwira ngo subira ukome induru, biracashoboka. Haleluya! Subira ukome induru, subira utakambe, utakambira umwami w'abami, biracashoboka ko ibihe bishobora guhinduka. Haleluya! Ngo Baritimayo ngo acarushirizaho gukoma induru, bariko baramucecekesha. Hari igihe umuntu ashikirwa n'ingorane akumva no gusenga bikanga. Hari igihe umuntu ashikirwa n'ibibazo akumva aracitse intege. Hari igihe umuntu aba mu kigeragezo akumva no mu nzu y'Imana ntibigikwiye kumenga yohonyorayo, akabona kumenga Imana yaramuhemukiye, akabona kumenga abantu bose baramuhevye, akabona kumenga niwe wenyene. Ariko nagira ndakubwire ngo nubwo abantu boguta, nubwo abantu batokunegwa, hariho Imana ikwitwararitse. Haleluya! Hariho Imana ikwitwararitse. Nubwo abantu batokwitwararika, nubwo umubyeyi wawe atokwitwararika, nubwo abana bawe batokwitaho, nubwo igihugu kitokwitaho, nubwo ku kazi umushefu watokwitaho, hariho Imana ikwitayeho. Haleluya! Biracashoboka, biracashoboka. Uyu mugabo Baritimayo amenya ko ari igihe ciwe, aravuga ngo aka karyo ntikancika, ndakoma induru kugeza ku kanyuma mpaka nyumvise. Haleluya! Bibiliya iratubwira ngo Baritimayo arushirizaho gukoma induru, arushirizaho gutakamba. Ushobora kuba waratakambye biranka, ushobora kuba hari abo waririye ntibamva amarira yawe, ushobora kuba hari abo waganyiye amaganya yawe ntibayumva, ushobora kuba hari abo watakambiye ariko ntibakumva kandi ntibakwitaho. Ariko ndababwire ngo hariho Imana yamiteze amatwi yumva ibyo tutakamba. Haleluya! Yesu arabahagarara, arababarira ati nimumuhamagare. Gutakamba kwa Baritimayo kwahinduye umugambi w'Imana. Gutakamba kwa Baritimayo kwahinduye misiyo ya Yesu, kuko misiyo ya Yesu yo guciye ariko ntiyayiye Baritimayo. Bibiliya itubwira ngo Yesu yari kararengana, ari kararengana, ariko Baritimayo we cyari igihe ciwe cyo kugira iki, cyo kwishugwa. Baritimayo cyari igihe ciwe, amenya ko ari akaryo kiwe kageze, amenya ko ari igihe ciwe cyo kugendererwa. Haleluya! Ushobora ko waragize akaryo ariko ntiwamenya ko ari akaryo ko kugendererwa. Uwo munsi ndakubwira ngo nakaryo kawe ko kugendererwa, ko kongera gusubira gutakambira Imana kuri bya bindi byose wandika le 31 Decembre. Uyibaza uyibwira ati Mana ndashaka kunkorera iki, uyibwira ngo Mana ndashaka umfashe ibi nibi nibi, Mana ndashaka kuzoba ngeze ngaha naha. Waratakambye ubona ukwezi kwa mbere kuraheze, ukwezi kwa kabiri kurahera, n'ukwa gatatu kurahera, n'ukwa kane kurahera, n'ukwa gatandatu kurahera, n'ukwindwi n'ukumunani. Iyo rero abantu bamaze kugeraho ivyizigiro babitanguye guhera. Haleluya! Haleluya! Ariko ndakubwira ngo ivyizigiro ntibigahere, ivyizigiro ntibigahere. Umwanditsi w'igitabo c'Abahabakuki aravuga ngo nubwo igiti cotemwa ngo ariko imizi gishoreye mu kuzimu ngo haracariho ivyizigiro. Aravuga ngo nubwo amasho y'inka yoshira, ngo nubwo imyera itoba icama, ngo nubwo inka zose zoshira, haracariho ivyizigiro, ngo kuko azobandanya yizigira Uhoraho Imana yiwe. Haleluya! Haracariho ivyizigiro. Ivyizigiro biracahari kuba mwizeye, ivyizigiro biracahari kuko Yesu we ntahinduka.
Baritimayo kuko yari yizeye Yesu, Baritimayo ahindura misiyo ya Yesu. Haleluya. Baramuhamagara nayo Yesu nayo ita impuzu yayo irabaduka yegera Yesu. Haleluya. Aha hantu narahiyumviriye ko iyi mpuzu bavuga ko Baritimayo yataye yari impuzu kuri we, yari impuzu y'agaciro. Kubera iki yari impuzu y'agaciro? Murabona iyo umuntu ari karasega, iyo yicaye mu ibarabara, ivyo bamuha byose nivyo yakira. Iyi mpuzu ya Baritimayo ndiko ndiyumvira mu bwenge bwanje, si byanditswe muri Bibiliya, nibaza ko ishobora kuba yari ifise n'imifuko myinshi, kuko ahuye n'uvuye gusoroma ibijumbu ashobora kuba yamuha ibijumbu. Kuko umusavyi iyo asavye, umuntu wese atanga ico afise. Haleluya. Umuntu atanga ico afise. Ufise amahera yamuha amahera, ufise ingano yamuha ingano, ufise umukate yamuha umukate. Iyi mpuzu rero yarimwe ibintu byinshi, kandi ibintu byinshi bitandukanye. Iyi mpuzu ya representa kahise ka Baritimayo. Haleluya. Kuko umuntu atanga icyo afise. Mwibuke mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3, ngo Petero na Yohana bagiye gusenga, ngo gihe cy'isaha 9, ngo kwishengero ry'irembo yitwa Giza, ngo bahasanga ikimuga caremaye, ngo kirabitegereza, ngo nabo barakiraba, ngo bagishira abashira ku mutima. Ngo Petero yamurara mugira ngo nundabe, ngo sifisi ifeza n'inzahabu, ngo ariko icyo mfise ndakiguha. Haleluya. Bisigura ngo umuntu atanga icyo afise. Petero yari afise ubushobozi bwo guhagurutsa ikimuga. Baritimayo arashobora kuba yahura n'ufise umukate akawumuha kandi akawakira. Muri uwo mwanya Petero nta mukate yari afise, kandi ikimuga cyari citeze ifeza n'inzahabu, cyari citeze n'ibindi. Ariko Petero aramubwira ati ndafise ikiruta imikate, ndafise ikiruta inzahabu, ndafise ikiruta ifeza, mu izina rya Yesu Kristo nuhaguruke. Arahaguruka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyi mpuzu rero ya Baritimayo yerekana akahise ka Baritimayo. Baritimayo yaratanguye ibihe bishasha. Haleluya. Baritimayo yaratanguye ibihe bishasha. Kubera iki? Uwo mwanya Baritimayo ntiyaseze ifeza n'izahabu. Uwo mwanya Baritimayo ntiyasabye ingano cyangwa ibijumbu. Uwo mwanya Baritimayo yagize ubwenge, asaba ibikwiye gusabwa. Haleluya. Haleluya. Ushobora kuba umaze igihe kinini cyane warasabye, ariko wasabye ibyo ubona bidakwiriye. Kandi Imana yacu iyo tuyisaba iduha ibibereye, kandi ibyibona dukwiriye. Ibyibona tudakwiriye ntibiduha, nubwo twege tuba tubona ko bifitiye ikimazi. Haleluya. Hari ibyo ubona ko bishobora kuba bigufitiye ikimazi, ariko Imana ikabikwima, kuko yo muri kazoza kawe ibona ko atakimazi bigufitiye, ko ari byo hava bikwica, ariko yo gaciduha ibibereye. Uyu mugabo Baritimayo novuga ngo yagize irindi hishurirwa, kuko Baritimayo mu kanwa kiwe yaramenyereye gusega. Haleluya. Baritimayo yaramenyereye gusega, yaramenyereye kuvuga ngo nisaidie, yaramenyereye kuvuga ngo numfashe. Haleluya. Ariko uwo munsi imvugo irahinduka. Uwo munsi imvugo ya Baritimayo irahinduka. Shobora kwibaza ati abantu bari aho hantu uwo munsi baribagije igituma Baritimayo adasabye ifeza n'inzahabu Yesu. Kuko biritubwira ngo, kandi mu byanditswe bya kera baravuga ngo ifeza n'inzahabu ni byayo, kandi iby'agaciro ni byayo. Nibaza igituma Baritimayo atasabye ivyo bintu by'agaciro, kandi yarashikiriye ubifise. Ariko Baritimayo aramenya ati ibi nta kamaro byongirira, nkwiye gusaba ibibereye. Haleluya. Turabandanya ku murongo wa 51. Yesu arayibaza ati ugomba ko ngukorera iki?
ino mpumyi iramwishura iti ndagomba guhumuka mwigisha. Haleluya. Iramubwira ngo ndagomba guhumuka, kuko guhumuka kwa Baritimayo cyaco cyari gifise akamaro kanini ku buzima bwiwe. Haleluya. Ni naco gituma Baritimayo impuzu yiwe yari mu ifeza, yari mu zahabu, yari mu bijumbu, yari mu imyungu, yari mu muceri, mu byo yari yaraseze byose, ngo akuri iyo mpuzu bisigure ngo Baritimayo yiyambura umwambaro we wa kera, Baritimayo yambara umwambaro musha. Haleluya. Ndasaba Imana yo mwijuru, umwambaro Satani yari yarakwambitse uno munsi wambure, utangure kwambara umwambaro musha mu izina rya Yesu Kristo. Utangure kwambara umwambaro musha. Hari umwambaro Satani yakwambitse, hari ishusho Satani yakwambitse, mu izina rya Yesu Kristo uno munsi yo shusho ikuveko, wambara ishusho y'Imana nzima. Haleluya. Wambara ishusho y'Imana nzima. Baritimayo aratahura ko igihe ciwe kigeze. Baritimayo aratahura ko igihe cyo kugendererwa ciwe kigeze. Aravuga ngo uyu mwambaro ntaco kimariye. Muri uwo mwanya Baritimayo impuzu yiwe, ifeza n'inzahabu ibyo yari afise muri iyo koti, yaravuze ngo ibi nta kamaro bikimfitiye, ariko ndabonye umfitiye akamaro kanini cyane. Haleluya. Baritimayo yambara umwambaro musha, kuko umwambaro wa kera wiwe urahava. Haleluya. Haleluya. Iyi mpuzu yerekana ubucocegwa twabayemwo, yerekana ibyaha twabayemwo, iyi mpuzu yerekana ubuzima twabayemwo bwa kahise. Haleluya. Yerekana ubuzima bwa kahise twabayemwo. Ushobora kubabaye mu buzima butahimbara Imana, ushobora kubabaye mu buzima nawe ubwawe utanezerererwa, ariko uno munsi uwo mwami w'abamari hano, kuko Yesu yabwiye wa mugore wo kwiriba, aramubwira ngo nuko ngo igihe kiza ngo tugiye gusenga, muzosenga ngo umwami, ndiko ndaparafa, ngo umwami w'abami muzomusenga ngo mukuri, ngo ntazoba kiri kwiriya misozi gusa, ngo ariko ngo aho uzoba uri hose umwami w'abami ni hazoba ari. Ndaparafa suko byanditse. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero ndababwira ngo Yesu ari hano. Na kino gitondo Yesu ari hano. Haleluya. Yesu ari hano. Kandi uwo Yesu yahinduriye ibihe Baritimayo ashobora guhindura ibihe byawe. Kandi uwo Yesu yahinduye ibihe bya Baritimayo, akambara umwambaro wiwe akawusiga, na umwambaro wawe urashobora kuwambura. Uwo Satani yari yarakwambitse, uwo abanyi bari barakwambitse, uwo abarozi bari barakwambitse, urashobora kuwambura ukawikura, ukambara umwambaro mushasha wa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu arayibwira ati genda ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahumuka amukurikira ku nzira. Yesu ashika Yerusalemu ariko nyana ivyo ntibirimo. Haleluya. Baritimayo yagize ukwizera, kuko Baritimayo ntiyabona ibyo yumva byose, yumva ko uwo mwami w'abami yakoze ibitangaza, ariko Baritimayo ntiyayibonye. Ni nkuko nawe bakubwira ngo hakoretse ibi n'ibi n'ibi ntuvyemere. Kandi tugiye kuraba no mu bigishwa biwe bagendana na Yesu, harimo abatemera uko kwizera Baritimayo yagize, hari abatari bagufise. Baratubwira uwo bitwa Toma bamaze kumubwira ngo Yesu yatwiyeretse inyuma y'urupfu rwa Yesu, yababwiye ngo ntabonye mu biganza vyiwe, ngo ntafashe ikiganza canje ngo ndagikoze kwa ya nkovu yo mu rubavu, ngo sinshobora kugira iki, sinshobora kuvyemera. Ariko Baritimayo we yizera ko uwo Yesu ashoboye, kuko yari yaravyumvise. Yesu aramubwira ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Bantu b'Imana, aha niho ubuzima bw'abakristo rimwe rimwe benshi bakunda kunanirirwa. Dushobora gusenga, mbwa mu gusenga kwacu hakabamo gukekeranya, kandi iyo tumaze gukekeranya ntihaba habaye guhimbara Imana. Iyo hatari guhimbara Imana, Imana ntaco ishobora kugukorera kuko utayizeye. Haleluya. Kuko ibyo yokora byose byo havya byitirirwa umwana w'umuntu, kandi Imana nawe yaratubwiye ngo icubahiro canje ntawe tuzogisangira. Haleluya. Ni naco gituma Imana ibanza ikareka igihe cyose
ukabanza ukayizera nk'uko bikwiriye. Kuko hari igihe usaba ikintu Imana ubona ko agoshe ya droite muyomba azogishobora. Hari igihe usaba ikintu Imana ubona ko ufise amafaranga kandi uzogikora. Haleluya. Hari igihe usaba ikintu Imana ubona kuri capable. Haleluya. Haleluya. Ubona ko byose ubishoboye. Imana irabireka ivyo. Ntiyenterevena kuko nta cubahiro cayo byobamo. Ariko Imana ibishaka ko icubahiro cayo kigaragara. Kuko Baritimayo nta goshe ya droite yarafise. Baritimayo ntiyarafise umutabara. Baritimayo ntiyarafise uwo mukiza. Baritimayo ntiyagire epfo na ruguru. Baritimayo yari umuntu wo ngaho. Nibaza ko n'abantu bari baza bamurambiwe kwa mamuterura igihe cyose bamujana kumwicarika ku nzira. Ariko Baritimayo agira ukwizera. Aravuga ngo uyu ni Yesu. Kandi ibyiwe naravyumvise. Kandi ibyiwe naravyumvise. Uwo munsi nanje ndashaka kwangira nkuko yagiriye abandi. Haleluya. Haleluya. Baritimayo agira ukwizera gukomeye. Baritimayo agira ukwizera gukomeye. Iyo hatabaye ukwizera ushobora kuba hari ibyo wasengeye ariko ntibabishiramo kwizera. Umunsi mwa kino gitondo ndaguhamagarira ukwizera kwawe gukomeze kandi ukwizera kwawe gukure, ugukurire muri Kristo Yesu. Wizere ko uwo mwami w'abami wizeye kandi ko ashoboye byose kandi by'umusaba byose ko abishoboye. Haleluya. Hari igihe umuntu asengera ibintu mu mutima we hakaba gukekeranya. Ntugakekeranye. Iyo usaba Imana ntugakekeranye. Iyo usaba Imana niwizere ko Imana ishoboye. Iyo ugiye imbere y'Imana niwizere ko Imana ishoboye kandi ibyo uyisaba byose ibishobora. Twebwe turabarundi turuwazi ibintu by'abami. Kuva kera bavuga ngo umuntu agiye ibwami yagenda ashengeranye impamba agashengerana n'ijambo. Kuko nta waje ibwami adafise ijambo agiye gusaba ibwami. Kandi iyo umuntu agiye ibwami yaba yizeye neza ko kwica agiye gusaba umwami agishoboye. Haleluya. Aha ngaha dufise umwami w'abami aruta abami bose bo mw'isi. Ndetse n'abami bose bo mw'isi ariwe yabasizeho. Haleluya. Iyo tuje rero imbere y'Imana tuba duri imbere y'umwami w'abami. Iyo uje gusenga buza ufise ibyizigiro kw'ivyo uri busaba Imana ibigukorera. Haleluya. Canke tuza gusenga kukubera tuba tuzi ko ari dimanche. Ariko mumenye ko iyo twinjiye mwa kino kibanza, iyo turi hano ntituje kukubera ari dimanche, nuko gusa tuba dufise rendezvous y'umwami wacu Yesu Kristo. Tuba tuje gusaba umwami wacu Yesu Kristo. Ivyo byose ubona bikunanije, ivyo byose ubona bikugoye, Yesu Kristo arabishoboye. Nta kimunanira. Izo ngorane zose ubona ufise Yesu arazishoboye. Igihe cyose uvuye muhira ugenda uvuga ati ngiye imbere y'umwami w'abami kandi icyo ngiye gusaba umwami w'abami aragishoboye. Ntuze gusa kwicara mu ishengero urindire ko ruwanje ya adoration ihera, urindire ko umuvuga butumwa abwiriza hama wisohokere wigira. Igihe cyose yuje hano menya kuje imbere y'umwami. Kandi iyo umuntu aje imbere y'umwami nababwiye ntagenda agaragara, agenda afise icyaje gusaba. Mbega ntacu ufise waje gusaba no munsi utangura ukibwira umwami Yesu kandi arakishura. Haleluya. Haleluya. Ibibazo byawe bibwira umwami Yesu. Kuza hano ntibibe impfa gusa, kuza hano ntibibe gutumwanya, ariko ikibazo cyawe ufise igihe cyose uje urose akajyo ko kuba imbere y'Imana yibwire. Baritimayo ntiyavuze ngo urabona ndi impumyi. Baritimayo ntiyavuze ngo urabona umunsi ntibampaye. Baritimayo ntiyavuze iki. Baritimayo yari afise ijambo rimwe gusa yatekeye azi kwaza kubwira umwami Yesu. Iki kibazo nawe uno munsi barakikubaza, uragomba ko ngukorera iki? Haleluya. Ushobora kuba ufise ibintu byinshi cyane ushaka kubwira Imana ariko ukumva umenga ntufise ingano bivuga. Imana irakubwira wa kino gitondo urashaka ngukorere iki? Ikirakubaza urashaka kwigukorera iki? Yibwira icyo wumva kibabaje umutima wawe. Haleluya. Yibwira icyo wumva kibabaje umutima wawe. Yibwira icyo nyene wumva cinkora mutima. Yibwire ngo ndashaka kunkorera iki na kiriya. Haleluya. Kuko Baritimayo nta rindi jambo yavuze ngo yayibwiye ngo ndashaka guhumuka. Kuko nico cari gihanze Baritimayo. Nico cari kibazo cinkora mutima kuri Baritimayo.
Baritimayo yari afise ikibazo cyo guhumuka, nawe ushobora kuba ufise ikindi kibazo gisumba icya Baritimayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Erega Baritimayo yarahumye ku bw'amaso y'umubiri, nawe ushobora kuba uhumye ku bw'amaso y'imwemu. Uyu munsi mwa kino gitondo urashobora kumubwira ngo ndashaka guhumuka, ugahumuka. Kandi iyo umuntu amaze guhumuka abona ibyiwe. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu amaze guhumuka abona ibyo akwiye gusaba. Haleluya. Erega birashobora kuba bikugora kubisaba kuko ugihumye, kuko amaso yawe agihumye. Ariko ndasaba Imana mwa kino gitondo amaso yawe y'umwuka yuguruke, ubone ibikwiriye, ubone ibyo ukwiye gusaba, Imana nayo ibigukorere. Baritimayo aravuga ngo ndashaka guhumuka, kuko cyari cyo kibazo cy'inkoramutima kuri we. Yumva ko guhumuka ari byo byari ingenzi ku buzima bwiwe. Bantu b'Imana, iyo tuza mu ishengero ntituze kubw'ubwishi bw'abantu. Iyo tuja kurondera Imana ntituje kurondera Imana nk'uko abandi bose bagiye kuyirondera. Ntituze nk'abagiye gushengerera. Haleluya. Ntituze nk'abagiye gushengerera, ntituze nk'abagiye kwasista, ariko tugende nk'abafise ijambo tugiye gushikiriza. Amen. Haleluya, haleluya. Kuri uyu murongo wa 51 Baritimayo aravuga ngo ndashaka kugira iki? Ndashaka guhumuka. Ugiye kuraba kuri verse ya 50, Yesu aramubwira ngo nugende ngo kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Kuko Baritimayo yagize ukwizera, kandi agira ukwizera gukomeye cyane. Baritimayo ahumuka kubwo kwizera kwiwe. Reka turabundi muntu yagize ukwizera. Haleluya. Turabe tubanze turabe Mariko 10 ahanyene 35 yogoza kuri 38. Haruguru yaho ego Yakobo na Yohana na bene Zebedayo baramwegera, baramubwira bati mwigisha, turagomba kuduha ico tugusaba cyose. Ubu yari Yakobo na Zebedayo. Aba bantu baravukana, bari babiri, baravukana. Umunsi umwe baritora, begera Yesu, baramubwira ngo turagomba kuduha ico tugusaba cyose. Kandi bari bazi ko abishoboye. Haleluya. Bari bazi ko abishoboye. Turabandanya. Arababaza ati mugomba ko mbaha iki? Mwumvise ko cya kibazo kiguma kigaruka. Igihe cyose ugiye imbere y'Imana ikubaza icyo ugomba. Amen. Rero iyo udaciye ubwenge umenye icyo ugomba ntacyo usaba. Ni nacyo gituma dukwiye gusenga, tugasaba ko Imana itwugurura amaso y'umwuka, tukamenya ibikwiriye. Mwemu yera akatwibira, akagenda kuri data, kuko ibiri jambo ry'Imana ritubwira. Yesu atubwira ngo ntabyo ndababwira ntakuye kuri data, kandi na mwemu yera ntabyo atababwira atakuye kuri jewe. Ngo ibyo nkura kuri data nibyo mwemu yera yabira nawe akabibashikiriza. Haleluya. Kuko twebwe tutazi gusaba kandi tutazi gusenga, ariko mwemu yera atunihira iminiho twebwe tutoshobora. Haleluya. Biradusaba ko tugira mwemu yera muri twebwe, mwemu yera kugurura amaso yacu. Amaze kugurura amaso yacu natwe tukabona ibikwiriye, mwemu yera akatwibira amabanga, akatubwira ibikwiriye dukwiye gusaba Imana. Nababwiye ngo iyo tuje imbere y'Imana dukwiye kumenya n'ibyo dusaba, dukwiye kuguruka amaso kugira tumenye ibyo dusaba Imana. Hari igihe dusaba ibidakwiriye kandi n'ibitabereye. Amen. Haleluya. Ushobora kuba wibaza ngo umwaka wose uraheze sinigeze nishugwa, kandi ibyo nasabye Imana ntiyigeze inyishura. Ariko yo Imana yo na nuno munsi yo yizi kutarayisaba, kuko ibyo wayisabye irabona ko bidakwiriye kuri wewe. Birasaba ko ugira amaso y'umwuka, ayo maso y'umwuka akakumenyesha ibyo ukwiye gusaba Imana, hama kugira Imana ibigukorere. Haleluya.
arababaza ngo mugomba ndabakorera iki? Baramwishura bati uduhe ngo tuze twicare umwe iburyo bwawe uwundi ibumoso mu bwiza bwawe. Iyumvira ibi bintu vrema. Kuzoduhe ngo twicare ibumoso uwundi ngo iburyo bwawe. Haleluya. Bo bako biyumvira ibyo mwijuru bakiri mwisi. Bobo bako biyumvira iby'icubahiro, bako biyumvira iby'ubwami ingene bazobugarangana, ingene bazokwicara, ingene bazogira iki, kandi atari byabo. Haleluya. Ibyo bari bakwiye gusaba ntibyari ibi. Bari bakwiye gusaba ibindi, kandi byari kubagirira ikimazi. Haleluya. Ariko bo basaba ngo kwicara iburyo n'ibumoso. Maze Yesu arabyishura ati ntimuzi ico musaba. Haleluya. Murumva, hari igihe dusaba nabi bene data, hari igihe dusaba ibidakwiriye. Yesu akabona ko ibyo dusaba tutazi ibyo dusaba. Yesu akabona ko ibyo twasabye atari byo. Ukaguma wibaza ngo ibi bihe byambanye birebire, ukaguma wibaza ngo ubukene bwambanye burebure, ukaguma wibaza ati ibi bintu simbona igituma bimeze uku. Kubera iki? Kuko twasabye nabi. Ariko biradusaba ko tumenya ingene dusaba. Haleluya. Kugira Yesu ashobore kutugirira neza. Haleluya. Amen. Yesu arababwira ngo ntimuzi ingene musaba. Biradusaba ko twuguruka amaso kugira tumenye ico dukwiriye gusaba icarico. Haleluya. Maze Yesu arabishura ati nimuzi ico musaba, mwoshobora kunywera ku gikombe nywerako canke kubatizwa umubatizo mbatizwa jewe. Haleluya. Ntibari bazi ibyo bariko barasaba. Ntibari bazi ibyo bariko barasaba. Bene data, ushobora gusaba ibitagira ikimazi, ushobora gusaba ibidakwiriye, kandi ubona muri uno mwanya bitabereye. Haleluya. Yesu abwira abigishwa biwe muri iki gitabo nyene ca Yohana, arababwira ngo mbaye ndababwira ibyo ngo kuko ari byo mukwiriye kino gihe. Haleluya. Hari ibyo Yesu atabwiye abigishwa biwe bizomushikira kuko yarabona ko batarakura. Yesu yagendanye n'abigishwa igihe kirekire, ariko aza kubatuma amaze kubona yuko bashoboye kugira iki, babishoboye bamaze gukura mu buryo bw'impemu. Arababwira ngo hari amajambo ndababwiye ngo naya, ngo yandi sinshobora kuyababwira ngo kuko igihe cyayo kitaragera. Kuko hari ibyo ari kubabwira imbere bakabivamwo. Na none munsi hari ibyo ushobora gusaba Imana ubuzima bwawe bugapfa. Haleluya. Hari ibyo wasaba Imana umunsi biguhaye ubuzima bwawe bugapfa. Hari ibyo wasaba Imana uyu munsi biguhaye wa mugore we urugo rwawe rugasambuka. Hari ibyo wasaba Imana wa mugabo we uyu munsi Imana biguhaye urugo rwawe rugasambuka. Senga Imana mpemu yera guhishurira ibyo ukwiye gusaba, ibikwiriye, iby'Imana yishimira, iby'Imana ibona ko bibereye kuri wewe, aba ari iby'Imana igukorera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka turabe umuntu wo muri Luka 8:40 kugeza ku 48. Yesu agarutse, ishengero riramusanganira kuko bose bari bamurorereye. Haleluya. Ngo agarutse, ishengero riramusanganira. Ryari ishengero ry'abantu benshi cyane bari barindiriye Yesu, kandi abo bose bari bafise ijambo. Haleluya. Abo bose bari baramwumvise, abo bose bari barumvise amakuru yiwe, nk'uko uno munsi na wewe hari amakuru yiwuzi. Bari baramwumvise ngo ishengero ngo riramusanganira. Haleluya. Ngo maze haza umuntu ngo yitwa Yayiro, umukuru w'isinagogi, yitembagaza imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga
ngo aze imuhira iwiwe. Mwabwa byinshi bw'abantu benshi habonetsemo uwitwa Yayiro, ariko uwo Yayiro we ntiyaje kumurorera kumushengerera nk'uko abandi bose bari baje kumushengerera. Haleluya. Ntiyaje nk'uko uno munsi twebwe dushobora kuba twaje ngaha. Hari abaje bafise ijambo, hari n'abandi baje bazi ko ari kubera ari dimanche, mugabo intumbero yo kuba ngaho uno munsi batayisize imbere, ariko bazi ko baje gusenga gusa. Haleluya. Ariko atajambo bazanye, baje kubwira umwami wabo. Haleluya. Intu jambo ry'Imana ni bitubwira ngo nuko ngo nimwahagarara mu ngoro ngo yitirirwa je ngo abantu banje ngo bagahagarara mu ngoro yanje ngo nyitirirwa ngo ico bazosaba cose ngo nzokibaha. Haleluya. Si jambo ry'Imana ibyanditse. Haleluya. Haleluya. Aya majambo ya Shafati yayihukije Imana, basugerejwe batewe, abwira abantu bose ngo nimuze dukoranire imbere y'Imana, mwese muhagarike n'intama ntizige n'ibikoko ntibiragigwe, ntihagire uwujya ntihagire uwunywa, mwese muze duhagarare mu nzu y'Imana tuyibutse amajambo, kuko yaratubwiye ngo niduhagarara mu nzu yayo ngo tuba abantu bayo twitirirwa izina ryayo ngo tukagira icyo dusaba ngo izotwumva kandi izokidukorera. Si ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Kukubera ko tuza mu nzu y'Imana tutagira objective, kweke tuza mu nzu y'Imana tukinjira tugasohoka atajambo twazanye tuyibwira. Umwaka wa mbere ugahera, no wa kabiri ugahera, no wa kabiri ugahera, urasenga kubera gusenga nyine. Urinjira mu nzu y'Imana ugasenga kubera gusenga. Bahagurutse ati dusenge ugahaguruka ugasenga, bahagurutse turirimbe ugahaguruka ukaririmba. Mugabo ukiva muhira ntiwavuze ngo Mana ndafise iki kintu, aho ngerera mu nzu yawe ndakeneye iki kintu untabare kwa kino kintu. Haleluya. Haleluya. Nuko uyu mugabo ngo Yayiro wewe ngo aje ngo agishika Yesu ngo Yayiro ngo yikumbagaza imbere y'ibirenge vyiwe. Iyumvira umugabo yari umugabo yaraciye ubwenge, yari umugabo ngo yararongoye isinagogi, yarazi byinshi mu byanditswe, ngo yikumbagaza imbere y'ibirenge vyiwe, ngo aramubwira ngo ndashaka ko dushika muhira iwanje. Ugiye kubandanya iki gitabo gisoma, uyu mugabo Yayiro yari afise ibibazo byinshi, yari afise ingorane nyinshi, kuko yari asize umwana wiwe agwaye kandi aremvye. Ariko Yayiro aratahura, aramenya neza nubwo yari umukuru w'isinagogi, ningenda nkikumbagaza ku birenge by'ujya mugabo ndishugwa. Iyo tuje imbere y'Imana, reka wikumbagaza ibirenge by'umwami w'abantu, reka wikumbagaza imbere y'ibirenge by'umwami w'abami, umusabe, umubwira atahi wawe, umubwira atahe mu kazi kawe, umubwira aje muri business yawe, umubwira aze mu biro byawe, umubwira aze mu bana bawe, umubwira aze mu kazi kawe, ubwire Yesu aze. Ntuze kuraba Yesu nk'uko abandi bose baje, ntuze kuraba Yesu umwitegereza nk'uko abandi bose bamwitegereje, ariko nuze ufise ijambo uje kumubwira, umubwire icyo ugomba, umubwire icyo ushaka, mubwire icyo ushaka. Yabagije umugore yari ku kidengeri Betesida, haramubwira ngo urashaka gukira. Umugore aho kuvuga ati ndashaka gukira, yego ndashaka gukira, ngo singire unyibikira ngo mu kidengeri. Ukiza yamaze kuhashika urondera ikidengeri cike, kukiza yamaze kuhashika. Uwo munsi ushobora kuba ufise yandi mamotifu. Ivyanje ntibigenda neza mwami kukubera ibi, ivyanje ntibigenda neza mwami kukubera ibi, abana banje mwami bishwe n'urumogi kukubera ibi, akazi kanje kameze uku mwami kukubera ibi. Kukubera kumubwira ama hypothese yose, mubwire ngo ndashaka kunkorera iki. Haleluya. Ndashaka kunkiza, ndashaka ko akazi kanje kagenda neza, ndashaka promotion, ndashaka visa, ndashaka icyo cyose wumva mu mutima wawe ugomba kimubwira uko nyene. Ureke guca à gauche à droite. Haleluya. Ureke guca à gauche à droite. Uyu mugabo Yayiro ntiyamubwiye ngo urabona mwami ngo je ndi umukuru w'isinagogi ngo je ngo bimeze kunuku ngo nari nifuza rero ko woshika iwanje. Yamubwiye ngo ndashaka
kuza mu rugo iwanje. Wewe wumva ushaka iki? Ico nyene wumva ushaka kibwire Yesu uko nyene, kimubwira uko nyene, udaciye à gauche à droite. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Oya badusubirize kuko yarafise umukobwa w'ikinege yaramaze imyaka nka 12 avutse, kandi yariko arahwera, ariko aragenda ishengero riramubanda. Haleluya. Mwumvise Yayiro ico yashakira umwami Yesu kuja mu rugo iwe. Ndashaka kushika mu rugo, kuko Yayiro yarazi ko mu rugo iwe hari kibazo, yarabizi. Mugabo no munsi uraza imbere y'umwami w'abami, numubwira ngo ndashaka kushika hajya mu rugo iwanje, numubwira ndashaka kushika mu akakazi kanje, numubwira ndashaka kushika mu muryango wanje. Haleluya. Yayiro ngo arikumbagaza. Icyantangaje rero, ngo ariko baragenda mu ishengero riramubanda. Uyu mugore yarantangaje cyane, ngo umugore agwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12. Imyaka 12. Haleluya. Yamariye utwiwe twose ku bavuzi adutanga mwingemu, ntihagira ushobora kumukiza. Haleluya. Haleluya. Ngo yaramaranye ubutinyanka imyaka 12. Ivyiwe byose abitanga mu bavuzi, ariko ngo ntihagize n'umwe ashobora kugira iki kumukiza. Haleluya. Ngo amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe, ngo ako kanya umugende w'amaraso urahagarara. Erega ntiyakoze kuri Yesu, yakoze ku mpuzu ziwe. Ngo akora ku buyonga bw'impuzu ziwe, umutwe w'impuzu yiwe, w'ikanzu yiwe. Sinzi ashobora kuba yakoze ku mugozi yarapfundikishije ikanzu, cyangwa ashobora kuba yakoze kw'iyo kanzu, ngo ariko ngo akikora ko ngo ubushobozi buva muri Kristo Yesu ngo buramukiza. Haleluya. Tukiri ngaha nyene, uyu mugore Bibiri tubwira yaciye kubiri n'ibyagezwe. Ibyagezwe bya Mose by'Abaheburayo cyangwa by'Abayuda byavuga iki? Byavuga ko umuntu wese ari mu mihango cyazira ko ashobora kwegera mu bantu, cyazira ko ashobora kuja mu bantu, yaba ari umuntu yatawe kumara iminsi 7. Bibiri tubwira ngo n'ivyo yabajyamye ko byose byaba bihumanye, nico yakora ko cyose cyaba gihumanye, nuwakora ku kintu ciwe cyose cyaba gihumanye. Ariko uyu mugore agirirwa ubuntu, ngo amaze imyaka 12. Iyumvire rero iyi myaka yose, imyaka 12 waratawe muri societe. Bisigura iki? Bisigura ko uyu mugore yaramaze imyaka 12 muri societe yaratawe. Uyu mugore ntiyaja mu makoraniro nk'ayabandi bose bajamo. Nk'uyu munsi dukoranye, uyu mugore ntiyashobora gukorana. Uyu mugore ntiyaja mu manza nk'izabandi bose bajamo. Iminsi mikuru yose yabaho mu Bwisirayeli uyu mugore ntiyayijamwo. Uyu mugore nta muntu yahura nawe, nta muntu yabonana nawe. Haleluya. Murumva iki gikomere, murumva kagahinda ukuntu kangana. Ivyiwe byose yari yarabimaze, kandi byose abimarira ku bavuzi kugira ashobore kuraba ko boshobora kugira iki kumuvura, ashobore kuraba ko boshobora kugira iki kumufasha, ashobore kuraba ko yoshobora gukira. Nahatageze kugira ashobore kumva ko ashobora gukira, kugira iki cyago gishobore kumuvako. Iyumvire gutabwa imyaka 12. Bene data, ndiko ndabwira umuntu ngaha, hashobora kuba ari umuntu amaze igihe kinini yarihebye,
hashobora kuba hariho umuntu amaze igihe kinini yumva yaratawe, hashobora kuba hari umuntu amaze igihe kinini yumva ye muri sosiyete atagaciro agifise, yumva yarahebwe, haleluya, yumva ari wenyene, yumva ari wenyene atagaciro, ayumva ko atagishoboye. Ushobora kuba waramaze ibyawe kugira ibindi by'iwawe ushoka bigende neza, ariko byose ntibyashoboka. Ushobora kuba waramaze ubutunzi bwawe, hari igisata c'ingwara runaka, ariko kugeza uwo munsi utarashobora gukira. Ushobora kuba ufise igisata c'ingwara kikumaze ko igihe kinini, ariko warakivuje ndetse no hanze waragiye, ariko byaranse gukira. Ariko ndakubwira uyu munsi, umwami w'abami Yesu Kristo w'i Nazareti ari mwa kino kibanza, kandi uwo arabishoboye. Ivyananiye abantu bose, Yesu Kristo arabishoboye. Ndababwira ngo muvyizere. Ivyananiye abantu bose, Yesu Kristo arabishoboye. Wizere uno munsi kw'ivyo wabona ko bitahora bishoboka, wizere ko Kristo Yesu abishoboye. Haleluya! Ndiko ndabwira umuntu, haleluya, haleluya, wizere ko Yesu ashoboye byose. Hari ibyo ubona ko abana b'abantu batashoboye, hari ibyo ubona ko abana b'abantu bananiwe, hari ibyo ubona ko abahambaye bananiwe, hari dosiye ubona ushobora kuba ufise yananiranye, ariko ndakubwira ngo uyu munsi wegere Kristo Yesu arabishoboye. Ibi bintu tubabwira si bitito, ibi bintu tubabwira si imigani ya samandari. Iri ni ijambo ry'umwami w'abami, kandi umwami w'abami arashoboye. Na nuno munsi ntananirwa. Umutwe w'amajambo atubwira ngo dufise Imana iduhindurira ibihe. Uwo ni Yesu Kristo ashobora guhindura ibihe byawe. Aho abantu bananiwe, Yesu Kristo arashoboye. Uwo ni Kristo Yesu ashobora guhindura ibihe byawe, kuno munsi bigahinduka, kandi birashoboka. Haleluya! Ngo muturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe, ako kanya umugende w'amaraso urakama. Tubandanye. Yesu arabaza ati, ninde ankoze ko? Ninde ankoze ko? Haleluya, haleluya. Mbega uyu munsi woba waje ufise intego yo gukora kuri Yesu? Umunsi woba waje ufise intego yo kumukorako? Ndakubwira ngo umunsi ni waje ufise intego yo gukora kuri Yesu, ubuzima bwawe burahinduka. Umunsi ni waba ufise ukwizera ko gukora kuri Kristo Yesu, ibihe byawe birahinduka. Haleluya! Bose bahakanye, Petero n'abari kumwe nawe baramwishura baterega mwigisha, n'ishengero rigutaye hagati rirakubanda. Umva amamotifu ya Petero. Petero we yamafise ibintu misi yose yireguza, yamafise ibintu misi yose ategerezwa kuvuga, ariko Yesu we yari yumvise uwamukozeko, kuko hari ubushobozi. Haleluya! Iyumvira iri shengero ry'aba bantu bangana gutya. Mbega ndababaza, iri shengero ry'abantu bangana kujya bashobora kubanda Yesu, suko bose bari bakeneye bitangaza kuri we. Aha nta bimuga bari baje bikoreye kunderutsa, aha nta bagwaye bari baje bikoreye, aha nta abantu bari bafise ingorane bari baje kurondera Yesu, aha nta bari bashonje ko bari bazi akunda kubaha imitsima, aha nta bari bashonje bari bazi ko baje abahazi, aha nta bari baje bari barabuze uruvyaro, bari baje kugira abaha abana bashobore kuvyara. Ntibarimo, barimo kandi bari benshi, ariko kukwera bose bari baje badafise intumbero kuri Yesu, kandi kukwera bose bari baje batagira ukwizera muri bo. Ni naco gituma atagitangaza cyababayeko, ariko warafise ukwizera, akizera ko Kristo ashoboye, akizera ko Kristo abimukorera. Wewe yaraje aribwira mu mutima ngo nubwo bimeze ukunaciye mu cagezwe cyo kuza mu bantu kandi kizira, niyaranja maka nkore ku mpuzu yiwe, kandi nimara gukora ku mpuzu yiwe ndizera ko nza gukira. Bantu b'Imana, aha nta maso y'impwemu yarimo, nta maso y'impwemu yarimo, aha nta guhishurirwa kwa mpwemu yera kwarimo. Kwiyumvira ko ushobora gukora ku mpuzu y'umuntu ugakira, uko kwizera mwumva ko ari ugusanzwe k'umwana w'umuntu gusa. Haleluya! Tugira ukwizera, tugwire kwizera muri Kristo Yesu, kandi iyo tumaze kugira ukwizera muri Kristo Yesu
byose birashoboka. Haleluya. Yesu aramubwira ati hari uwunkozeko kuko numvise ubushobozi bumvuyemo. Haleluya. Ninde umunsi yaje yiteze gukora kuri Yesu? Ninde umunsi yaje yiteze gukora kuri Yesu? Akore kuri Yesu. Ubushobozi buve muri Yesu buze bugukorere. Amena. Ubushobozi buve muri Kristo Yesu buze uhindure. Haleluya. Ubushobozi bw'Imana nzima buze buve muri Kristo Yesu utagira urubyaro agira urubyaro. Ubushobozi bw'Imana nzima buve muri Kristo Yesu uwarafise amadeni yishurirwe. Ubushobozi bw'Imana nzima buve muri Kristo Yesu buze bukore mu kazi kawe. Ubushobozi bw'Imana nzima buve muri Kristo Yesu uwarafise igisata c'ingwara yakire gukira. Mwakire gukira mu izina rya Yesu. Mwakire gukira mu izina rya Yesu. Mwakire gukira ingwara zitandukanye. Mwakire gukira diabeti. Mwakire gukira imitima. Mwakire gukira amakansere. Mwakire gukira amasida. Mwakire gukira ingwara zose z'ubwoko bwose butandukanye. Bijambo ry'Imana tubwira ngo mu mishishago ya Yesu niho duhererwa gukira. Haleluya. Mwakire gukira. Mwakire gukira. Uvyizeye yavyakire. Uvyizeye yavyakire. Uvyizeye yavyakire. Uvyizeye yavyakire. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Yesu aravuga ngo numvise ubushobozi bumvuyemo. Aravuga ngo ndumvise ubushobozi bumvuyemo. Haleluya. Wa mugore abonye ko atayoberanye aza ahinda agashitsi amwikubita imbere. Amubwirira mu maso y'abantu bose icyatumye amukorako nuko akize uwo mwanya nyene. Haleluya. Aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije genda amahoro. Haleluya. Ukwizera kwawe kugukize. Ukwizera kwawe kugukize. Ukwizera kwawe kuguhindurira ibihe. Ukwizera kwawe guhindura amateka yawe. Haleluya. Yesu arakeneye ko tumwizera. Yesu arakeneye ko tumwizigira. Haleluya. Yesu arakeneye ko tumwizera. Reka dusome abami ba mbere, abami ba kabiri igice cya 6:26 ku murongo wa 29. Tunyarutse kuko amasaha tujanye. Ngo bukeye ngo umwami w'Abisirayeli ariko arahita hejuru ku nzitiro, ngo amabuye hejuru ku nzitiro, ku ruzitiro rw'amabuye. Umugore aramutakambira ati ntabara se mwami wanje nye n'ingoma. Turabandanya. Aramwishura ati uhoraho natagutabara icyo no gutabaza no gikura hehe? None no bikura ku mbuga canke no vyegura mu bwato? No vyengura mu bwato? Umwami yongera aramubaza ati mbega niki? Aramwishura ati uyu mugore yambariye ngo ninzane umwana wanje tumujye ngo ejo tuzojya uwiwe. Turabandanya. Nuko duteka umwana wanje turamujya. Bukeye bwaho ndamubarira nti zana umwana wawe tumujye. None yagiye kumunyegeza. 30. Amen. Haleluya. Ku murongo wa 30 bacatubwira ngo umwami yumvise ivyo ngo yitantamurira ko impuzu ziwe zose. Haleluya. Iki cyari gihe Abisirayeli bari bazigirijwe n'ibibazo bitandukanye, bari bazigirijwe n'igihe c'inzara mwa kino gisagara c'i Samariya. Amen. Umwami Benihadadi w'Abasiriya yari yaje yugariza iki gisagara. Amaze kucugariza iki gisagara abantu bose bategwa n'inzara. Ariko iyi nzara rero yari inzara yari yarahishuwe biciye mu mukozi w'Imana Mose mu gitabo cyo Kuvayo mu gice cya 28 ku murongo wa 20
ku murongo wa 53 uhoraho yari yarabwiye abisirayeli, ntitwirirwa turahasoma, ngo nibamuvako bagakora ibidakwiriye ngo nuko azotuma ngo abansi babo ngo babugariza ngo basugereze, ngo bamaze kubugariza ngo bicwe n'inzara, ngo bamaze kwicwa n'inzara ngo bazojya abana babo, kuko byari byarahanuwe. Iki gihe rero kiragera, kigeze kuri uno mwami, cyari igihe ibi byago babiterwa n'umwami yitwa Ahabu, amaze kurongora umugore wiwe w'umwamikazi yitwa Yezebeli. Uyu mugore Yezebeli azana imana z'abiwabo, bashinga igihugu cy'Abisirayeli cyose kibamwo imana z'ibigirwamana, bashinga imana z'ibigirwamana igihugu cyose. Arivyo bya bindi byatuma bamara igihe imyaka 3 n'inusu bataronka imvura. Uwo mwami amaze kuhava, abandi bose bagenda barakurakuranwa, ibihe bigenda biraba bibi cyane. Nuko iki gihe kiragera, basugerezwa n'ino nzara. Bamaze gusugerezwa n'ino nzara, nuko ndiko ndavuga mparafa kugira nyarutse umwanya uratujanye. Bamaze gusugerezwa n'ino nzara, umwami amaze kwitabagurira ko impuzu, amaze kumva ko abantu biwe basigaye bajya amavyi y'intuzenya y'inuma, basigaye bajya abana bajya imitwe y'indogoba, umwami ngo yitabagurira ko impuzu, ngo yambara amagunira, ngo bamubona agenda ku ruzitiro yambaye amagunira. Umwami ishavurira mutera, aravuga ngo uyu muhungu Elisa ngo umunsi singenda ntamuciye izosi. Ibi bibazo bije, umuntu wese yamafise uwabitako. Haleluya. Umuntu wese yamafise uwatako ibibazo, umuntu wese yamafise uwabona ko yamuteje ingorane. Ariko nagenda kubwire ngo ntuhange ubunini ikibazo, nturabe ubunini bw'ikibazo, ariko wowe uhanga amaso Yesu Kristo. Nuko uyu mwami abona ko ari Elisa, aravuga ngo none ngo iki cyago nimba gishitse, ngo kuhoraho yakiretse kigashika, ngo nta kabuza, ngo ntaco nkisigaye ndindiriye kuri Elisa. Ngo Elisa ntegerezwa kumuca izosi. Haleluya. Nuko Elisa nawe aho yarari ari kumwe ngo n'abashinga ntahe, ngo abwira abashinga ntahe ngo raba wa mwana w'umwicanyi ngo aze kunca izosi, ngo ariko ndababwira ngo nimwugare urugi ngo ntashobore kwinjira. Muri ako kanya ngo umwami arashika, ngo umwami amaze gushika, ngo nuko Elisa ku murongo tugeze ku gice c'indwi, nituhasoma ku gice c'indwi umurongo wa mbere, ngo nuko Elisa ari kuri jambo. Elisa aravuga ngo igihe nk'iki ejo mango nkaya, ngo ku muryango w'i Samariya ngo ingero ya shekeri ngo izobigurwa ya naya. Haleluya. Ariko ngo umugabisha w'umusirikare ngo yagenda yega, ngo umwami yagenda yegamiye, ngo aravuga ngo nubwo uhoraho ngo yotobora amajuru, ngo ivyo ntibishoboka. Haleluya. 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 Nagenda babwire ngo iyo ikibazo kimaze kuba kirekire, abantu ntibaraba ubushobozi bw'ijambo, ariko baraba ikibazo gusa. Ariko nagenda kubwire, mu kibazo cyawe kirekire raba ubushobozi bw'ijambo. Mbega Kristo avuga iki? Mbega Kristo avuga iki ku buzima bwawe? Mbega ufise amapromese yihe ku Mana? Umugabisha w'abasoda aravuga ngo ntibishoboka naho amajuru yotoboka. Elisa aramubwira ngo uzobirabisha amaso ntuzobijya. Haleluya. Ariko Imana nzima ngo nuko hari abandi bari baratawe, abanyamibembe 4 bari baratawe, bari ku mwirembo, bari bagiranywe. Ngo umunsi umwe mu gitondo kimwe baravuga ngo dukwiye guhaguruka. Mbega tubigenze gute? Nituguma hano turahwera, nitwinjira mu gisagara n'inzara iriyo turapfa, nituguma hano nabohone turahwera, none tugirene. Haleluya. Haleluya. Harakwiriye abantu bakwiye guhaguruka ugafata ingingo mu bibazo urimwo. Haguruka ufata ingingo, haguruka ufata ingingo, kandi ingingo ufata Imana irayiherekeza. Erega igituma ingingo ufata Imana iyiherekeza nuko hari ijambo ryasohotse. Haleluya. Hari ijambo ryasohotse, kandi iryo jambo ryasohotse rirarindiriye, riracagendagenda, rirarindiriye kuhitamwo, rirarindiriye gufata ingingo. Fata ingingo kugira iryo jambo rigukorere. Fata ingingo kugira iryo jambo rigukorere. Baravuga ngo
duhitemo kwisaba abasoda abasiriya nibatwica kuzoba ari ugupfa no gupfa, nitwakira naho azoba ari amahirwe. Ngo baragenda bamaze gushikayo, ngo uhoraho ngo yumvikanisha ibihinda nk'amafarasi y'umuriro mu matwi y'abasiriya, ngo barata barahunga, basanga isago z'abasiriya zagizene ziragaragara. Abari bagiye kwicwa n'inzara barajya ngo barafungura, abatagira agafaranga babika ifeza n'inzahabu. Bibiliya tubwira ngo bafata amafeza, ngo bafata amazahabu, ngo bafata imyambaro myiza, bafata imivinyu baranywa, ngo ibindi baranyegeza. Baravuga ngo iyi nkuru ntituyigumizemo, nituyigumizamo bugaca mu gitondo bakabimenya bizotubera icyago. Ati kuko ari umunsi mwiza wo kuvuga inkuru nziza, reka tugende tuyivuge. Haleluya! Akana kajyo ko kuvuga inkuru nziza. Uyu ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza. Haleluya! Yesu yaranesheje. Ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza, ko wari ugiye gupfira atari ugipfiriye kukiye gukira. Haleluya! Haleluya! Uyu ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza. Uyu ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza, ko indwara yari igiye kukwica atari igiye kukwica. Haleluya! Haleluya! Uyu ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza, ko abansi bawe aribo bagiye kukugaburira. Haleluya! Uyu ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza, ko tugiye kujya iby'abansi bacu. Haleluya! Uyu ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza. Ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza, kuko Kristo Yesu ari hano, kuko Kristo Yesu ashoboye, kuko Kristo Yesu ashoboye. Ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza, kandi ubuzima bwacu burahinduka. Ubyizeye haguruke dusenga Imana. Haleluya! Ubyizeye haguruke dusenga Imana. Ubyizeye haguruke dusenga Imana. Akana kajyo keza ko kugendererwa n'Imana.